Tubamenyesheho bwa mbere na mbere yuko mu gikombe Citiriwe Umwami hariya muri Espagne tayari imigwi yashitse muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma yamenyekanye. Imigwi yashitse muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma yamenyekanye. Aho twovuga equipe nka Valence, yakuyemwo equipe ya Urance, equipe yitwa Urance barayikuyemo. Ino Valence rero yarashize muri quart de finale. Ama equipe ya Leganés nayo yarashize muri quart de finale. Getafe barashitse muri quart de finale. Leganés bakuyemo UD Armeria, Getafe bakuramo Ponteneva, Pontevedra, ni Pontevedra. Getafe ni bakuyemo Atletico Madrid, bakuyemo equipe yitwa Elche. Osasuna turaza kubigaruka ko barayi bakuyemo equipe ya Atletico Bilbao. Real Sociedad nabo bitwaye neza hari anye mwijoro ryakeye bakuramo Rayo Vallecano. Hama ino equipe ya FC Barcelona murabizi yuko bakuyemo FC Barcelona bakuyemo equipe ya bakuyemo Barcelona bakuyemo equipe batsinze bitanu kubusa yari equipe ya Real Betis. Voilà Real Betis. Hama Real Madrid nabo baraye bakuyemo equipe yande ya Celta Vigo. Regi hari tirage au sort izoba ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 8 zuzuye neza. Ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 8 zuzuye neza kugira ngo hamenyekane mbega equipe yahe izohura niyahe nuko bizoba vyifashe. Ku rundi ruhande urukino go ku munsi wejo hagati ya Real Madrid na Celta Vigo ni gwari goroshe namba. Yari match ubona yuko vyukuri Celta Vigo bayikuyemo ariko ntivyari byoroshe namba. Equipe ya Real Madrid nivyo bagerageje no buga gushiramo abakinyi ntibagerageje no buga gusuzugura equipe kuko nivyo runini yari mwigora ariko witwa Antonio Rudiga na Raul Asensio bari kuri myugariro. Van Garcia nawe yararimo na Vasquez ku rundi ruhande. Hama uraza kubona ko hagati mu kibuga hariho novuga Modric, hakabaho Ceballos ndetse n'uwitwa Chouameni. N'uwitwa Chouameni. Hama basatirizi hari Brahim Diaz, hariho Vinicius Junior ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe. Ubwo nugo rutonde ku munsi wejo novuga gwatanguye mu kibuga. Ama ku minota 37 uwitwa Mbappe yafashije Real Madrid kutangura ko cyangwa kwinjira mu rukino hakiri kare mu kwinjiza igitsindo. Vinicius Junior aramwunganira ku minota 48 ariko mu minota ya nyuma equipe ya Celta Vigo yabamba wimuto kwibaza yumvire baje kuba bagombora bino bitsindo bibiri mu minota 7 yonyene ya nyuma. Ku minota 83 witwa Bamba yagiye kubashira mu gitsindo ca mbere hamo witwa Marcos Alonso mukinyi ejo bundi yavuye muri Barcelona ariko yakinye muri Chelsea imyaka itari mike atsinda igitsindo kuri penalty. Hama baryangiza iminota 90 ari bitsindo bibiri ku bindi. Bitsindo bibiri ku bindi. Noneho umenyereza Carlo Ancelotti yavuga ati bino bintu birayangaye ati reka mpindure ngira impinduka. Niko kuca kuyinjiza ba Valverde batari batanguye urukino, aba ba Jude Bellingham batari batanguye urukino. Mbappe arasohoka hinjira witwa Hendrik umwana akiri muto yabafashije ku munsi weje akunda kwirengagiza witwa Carlo Ancelotti. Aba ba
uriya mukinyi wundi Arda Güler arinjira, aba ba Rodrigo barinjira, bari batanguye match, rero byo kuri bano bana nibo bagiye gufasha equipe ya Real Madrid kuko bakinye agace ka mbere ka prolongation, minota 15 birangira atakivuyemwe, ariko ku gace ka kabiri Real Madrid yakije umuriro bimutokwibaza ku munota w'108 bamaze gukina iminota 3 yonyene y'agace ka kabiri, witwa Hendrik munya Brazil ashiramo igitsindo, hama ku munota w'102 unako 112 witwa Fede Valverde wao ndi akunda kuivugira ati Real Madrid atari Valverde abafashije ngo ni VAR abantu batera inkuru, atari VAR ngo ni Valverde. Valverde rero yaje arabafasha ashiramo igitsindo ca kane, hama witwa Hendrik ku munota w'119 match igomba irangira ashiramo igitsindo ca gatanu. Match yarangiye ibitsindo 5-2, ariko minota 90 yarangiye ari 2 ku bindi. Rero urumva ko Real Madrid yavuye byukuri kure cyane gose, kuko yataza kuba ari prolongation hama Real Madrid itombora igire effectif niniya, iyo baca bagenda kuri za penalty direct urumva yuko kumbura amahirwe atoguma ari ayabo. Nuko byifasha, ariko urumva ko yageze muri quarto finale nayo nyene mu kurindira novuga tirage au sort. Ama ku kandi kantu novuga abantabire baki batemeranye n'umuhagarikizo ku munsi w'ejo. Umuhagarikizo ku munsi w'ejo hagati ya Real Madrid na Celta Vigo, n'umuhagarikizi yitwa Miniwera Montero. Miniwera Montero nuko ku gitsindo ca Mbappe ca mbere, gitsindo ca Mbappe ca mbere ni novuga nakumumenyereza nako muhagakezi w'urukino rwo ku munsi w'ejo yitwa Hernandez. Gusa uyu n'umukinyi Miniwera Montero n'umukinyi wa Celta Vigo, aho byaboneka yuko yakorewe ikosa n'uwitwa Andy Lunin bona ko yagerageje gukora ikosa witwa Miniwera Montero, ariko muhagarikizi yirengagiza no bw'iryo kosa, yirengagiza iryo kosa. Hama kuri iyo action nyene ni uwitwa Mbappe yaciye aronka akajyo ko gutsinda ino penalty. Ni Mbappe rero yakwijije ibitsindo 16 ari kumwe na Real Madrid. Mbappe yakwijije ibitsindo 16 ari kumwe na Real Madrid. Kabona ko mu minsi ya mbere Mbappe bamwidogera ari benshi cyane gose ati ntaco azofasha Real Madrid, ntaco agiye gusahiriza, ariko uno munsi ni Mbappe atava mu rukino adatsinze. Mbappe ubona rero yuko ariko aragerageza novuga kwitwara neza ku buryo bugaragara. Misiri aho bamuguze rero bagiye kuba bamusinyisha y'imyaka igira kuri 5, amasezerano y'imyaka igira kuri 5. Ndakwibutse Manchester City kandi ejo bundi yaguze umukinyi akiri muto wa Palmeiras, yitwa Wilfried Zaha. Abatari bake mwaramumenye muri za Manchester United, abatari bake mwaramumenye muri za Crystal Palace, uno musabarizwa hariya muri Galatasaray, ariko yaraye novuga hawe uruhusha na ekipe yiwe ya Galatasaray go gufata urugendo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Major
League Soccer muri ekipe yitwa Charlotte FC mu kumutiza rero mu kiringo cy'amezi 18 aho hakiri kare yari yifujije na ekipe ya Olympique Lyonnais kugira ngo Galatasaray imubatize, ariko uno Wilfried Zaha yavuze ati wapi kabisa, ati iyo offre yo mu Bufaransa yo kuja muri Olympique Lyonnais ndayanse, misemwo no hitamo kwigira hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzandajya akayaga kaho. Rero yagiye kuba yerekeza novuga hariya anye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Manchester City kandi witwa Erling Braut Haaland umunyanorvege umusatirizi wabo yaraye yongereje amasezerano muri no ekipe ya Manchester City kugeza muri 2034. Ni kuvuga ko mu myaka 9 iri imbere Erling Braut Haaland azoba kijya amafaranga ya Manchester City. Aho rero bishobora kuzomugira umusatirizi w'ibihe byinshi wino ekipe ya Manchester City, ndetse wanashima akazonashobora no kurangiriza kariyeri yiwe hariya muri Manchester City. Katurindire turaba, ariko ndakwibutse gusa yashitse muri Manchester City muri 2022. Ni kuvuga yuko kuri ano masezerano yongereje biragaragara neza yuko azoba hamwe yo yaheza ari hariya yo yiheza ino myaka 9 azoba kwijije novuga imyaka 12 ari muri Manchester City. Rero icyo bigaragaza yuko nka ekipe yoba yari kwiyamuraba byiza bica bigorana kuko ahaca zimba cyane gose. Kwa Zion Suzuki umunyegori bifuza cyane gose ku ruhande rwa Manchester United, umunyegori asanzwe afite imyaka 31 asamira ekipe yitwa Parma. Asanzwe asamira ekipe yitwa Parma Calcio ngaho onye mu cicaro ca mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani. Imyaka 30 nako aracari na moto, si imyaka 31 nako. Oya hano uko mbona afite imyaka 22. Suzuki Zion afite imyaka 22 usayambara nimero 31 nivyo. Muri equipe nationale ya y'Ubuyapani yo yambara nimero 31. Rero ugiye kuraba numwe wanyegori bari kubitwara neza hari yanye mu Japan, afite urukoba gwirabura ko yitwara neza cyane gose. Manchester United ivuga ati byukuri turabona yuko hari ico yodufasha. Mu Japan turabona yuko hari ico yodufasha kinini ya cyane gose. Rero kurindira twaraba mbega iraza guherera he. Kimakuru citwa Daily Express nico cyatangaje ino nkuru. Yes, witwa Lamine Yamal rero wa FC Barcelone, nkuko kino kinyamakuru citwa El Chiringuito kibivuga, nuko uno mukinyi adasanzwe wa FC Barcelone ashobora kugira gucyanya gahindura nimero muri no equipe ya FC Barcelone. Ni nimero novuga isanzwe idasanzwe hariya muri FC Barcelone. Iyo nimero nayo iri kwiravugwa yuko yohabwa uwitwa Lamine Yamal. Ni nimero ifiswe n'uwitwa Ansu Fati muri kano kanyi, nimero 10 muri rusange. Aho rero kuri Ansu Fati bavuga ko atamusarura ariko aratanga muri FC Barcelone, kuko uno Ansu Fati ndakwibutse gusa yuko kuva Hansi Flick ashitse muri FC Barcelone
amaze gukina iminota 186 gusa kuva Hansi Flick ageze muri FC Barcelona, aho wanashima kazoza kiwe muri FC Barcelona katariko karagaragara neza. Kenshi na kenshi akunze kugaruka kuri no mukinyi witwa Hansi Flick, no mukinyi Ansofa avuga yuko byukuri atari a 100% atiteguye no kuvuga kumukinisha. Rero Lamine Yamal bitezwe cyane gose yuko yoca ashikira ino nimero yiwe, akaba ariyo baca bamuhereza. Kurande kwa Manchester United kandi tuhagarutse hari hitezwe no vuga kugusinyisha canke kwiruka inyuma y'umukinyi wa Everton witwa Jared Brentwaite, ariko bivanye nuko witwa Harry Maguire ariko yitwara neza hamumenyereza Ruben Amorim akabishima, yamenyesheje yuko agiye kuba arekana n'ivyo byo kugura witwa Jared Brentwaite, bivama akizera cyane gose witwa Harry Maguire. Ibiharuro vyiza kuri Jules Koundé kuva no vuga inyuma ya Euro 2024, ubona ko yadogije urwego guye cyane. Arafasha cyane gose bikomeye ku busatirizi bwa FC Barcelona kuko amaze kwinjiza ibitsindo bibiri na pass zigera kuri 7 kuva no vuga no vuga muri kino gice ca mbere cyo mu kwa mbere, kwera no vuga mu kwa mbere gushika kuva mu ntango z'uku kwa mbere gushika aho tugeze ubu unye, numwe mu bakinyi bariko bitwara neza kuri ugo gwego. Aho rero ibi binye bishimishwa n'umumenyereza wiwe witwa Hansi Flick. Kurande kwa Real Madrid basinyishije umukinyi yitwa Joel Preguezieros, bamukuye muri Real Sociedad, nako bamukuye muri Espagne Barcelona, no mukinyi Joel Preguezieros, aho rero unye yaciye ahambya uwitwa Lamine Fati, umundi mukinyi bari baherutse kugura mu defenseur, mukinyi no vuga ku ruhande rwa myugariro wewe kakomeye cyane gose witwa Joel Preguezieros. Rero Preguezieros zina rigumye Preguezieros, bamukuye muri Espagne Barcelona, aho bivugwa ko ari umukinyi w'ikigatanya komeye cyane gose, sanza akinisha kuguru kw'iburyo, ariko uyu wese azoshikira muri Real Madrid, navuga y'abakiri batoyi kugira ngo abanze amenyereze cyane. Kurande rwa Trent Alexander-Arnold umunsi w'ejo twababwiye uko tayari yamaze kwemerera Real Madrid ko azoyijamo, ariko ntibivuze yuko byarangiye, kuko birasaba yuko Real Madrid itera intambwe ya mbere
mu gutanga novuga amafaranga ikiguzi c'amafaranga kuri Trent Alexander-Arnold kwa Liverpool kwa Liverpool kugira ngo Liverpool irabe yuko yo mudandaza muri kuno kwezi kwa mbere canke yuko yorindira amasezerano yiwe akarangira bakamutanga ku ico gihari kisigaye ariko kimaze kugaragara cyo nuko uno mukinyi wenyene ubwiwe bwite Trent Alexander-Arnold yamaze kubwira Real Madrid yamaze kwemera Real Madrid yuko atakibazo na kimwe kuri we kwerekeza novuga iwabo kwerekeza kwa Real Madrid. Kuri FC Barcelona witwa Frankie de Jong numwe mu bakinyi kugeza no munsi bona ko yamaze gutwagwa ikibanza n'uwitwa Casado maze gutwagwa ikibanza n'uwitwa Casado ariko rero nibwo biruko ni Frankie de Jong ari ategereza no kuguma ni Frankie de Jong ategereza kuguma muri Real Madrid nako muri FC Barcelona gushika kumbure novuga muci kuko muri kuno kwezi kwa mbere koko Hansi Flick avuga yuko adashobora kumurekura ahubwo agiye kumugerageza novuga kumugarukana ku rwego ogwiza. Urande kwa Cristiano Ronaldo babwiye yuko bivugwa yuko ashobora kongereza amasezerano muri Al Nassr ariko agasaba yuko nimba yo kongereza amasezerano muri Al Nassr yoba iri capable yoba ufise ubwo bubasha bwo gutahukana ibikombe. Uriya muhunga akunda ibikombe cyane akunda ibikombe. Igihari rero nuko vyitezwe vuba cyane gose masaha imbere yuko ahabwa imiliyoni 183 z'amayero ku mwaka hama bakamwemerera yuko agira ijambo mu bijanye n'amarecruitment mu bijanye no kugura abakinyi uwo asabye yuko yoza muri Al Nassr ubuyobozi bwa Al Nassr bukabimworohera umva ko ivyo ariko arasaba uwitwa Cristiano Ronaldo bidasanzwe nabo. Nyuma y'urukino rwahujije FC Barcelona nyuma y'urukino rwariko ruhuza FC Barcelona Real Betis aho Gavi yitwaye neza natsinda n'igitsindo yaragarutse kuri ano majambo akurikira avuga ati kugereranya Lamine Yamal na Leo Messi canke Lionel Messi ati nta bwenge uba ushizemo nta mukinyi numwe ahari nka Lionel Messi nkuko atamukinyi numwe ahari nka Xavi Hernandez canke Andres Iniesta canke Sergio Busquets. Wumva icubahiro yahaye bano bakina bahoze bakina muri FC Barcelona uwitwa Gavi yavuze ati nta mukinyi numwe wogereranya
na Lionel Messi aho nta bwenge uba washitsemo ni nkuko atamukinyi numwe wogereranya na Xavi Hernandez ukagereranya na Andres Iniesta ndetse n'uwitwa Sergio Busquets ati kuri jewe nyuma ya Lionel Messi ati Lamine Yamal niwe mukinyi wa mbere akomeye ku isi inyuma ya Lionel Messi mugabo ati Lamine Yamal acakurikira niwe mukinyi wa acakurikira akomeye nuko bohura na Real Madrid muri demi finale muri quart de finale ya Copa del Rey yavuga yuko ari vyiza cyane gose kuri we ati hoho twokina twitanga cyane gose kugira ngo dukonfirme yuko atari ibintu vy'igihama hama uitwa Dani Olmo wa FC Barcelona yagiye arishura novuga utubazo tugiye dutandukanye twabamenyesha makuru yagiye arishura utubazo dutandukanye twabamenyesha makuru aho bamubajije ati niyahe migwi ubona ko uno mwaka ishobora guhurira mu rukino rwa nyuma rwa finale muri Ligue des Champions ntiyakekeranye yahise avuga ati ndabona yuko muri Ligue des Champions uno mwaka finale ishobora gukina equipe ya FC Barcelona na Liverpool hama we kubwawe baramubaza ati we kubwawe ubona Lamine Yamal azotahukana Ballon d'Or zingahe ati ndabona je kubganje Lamine Yamal Ballon d'Or azoshaka gutahukana zose azozitahukana kuko ngo ubwo bushobozi arabufise yuno mwaka yobishaka ko ayitahukana yo yitahukana ni y'umwaka uza akazobishaka ko azoyitahukana azoyitahukana ati buri mwaka akazokwama ashaka gutahukana Ballon d'Or ati nanke kuri ya mwana kwazotahukana Ballon d'Or uremeranya na Dani Olmo uco tubwira bamubajije kandi umugwi yari hafi gusinyira ariko yavuze ati ku cyubahiro mfitiye FC Barcelona iyo migwi ntayo novuga ati ku cyubahiro mfitiye ino equipe ya FC Barcelona iyo migwi irahari mugabo ntayo novuga bamaje mukinyi yo kwifuza ko bohurira muri equipe imwe umugumwe yavuze umukinyi witwa Lovro Majer umukinyi w'umunyakroatia Lovro Majer batari bake muramuzi Lovro Majer uno mukinyi Lovro Majer umukinyi w'umunyakroatia Croatia yambara nimero 7 muri Croatia batari bake muca mubona asanzwe akina muri equipe yitwa Wolfsburg uyo mu Budage afise imyaka 24 rero ngaho yivugiye mu Budage kubera ariho yabaye igihe kinini ya cyane gose akina muri Leipzig uno Daniel ariko n'umukinyi mwiza cyane gose w'umunya Croatia muri equipe nationale muramubona kenshi akina ku nimero 10 ati niwe mukinya abona yuko by'ukuri yo kwifuza ko bo bari kumwe muri equipe ati bamaye nkubu ati wo kwifuza ko woba nkande woba nk'umukinyi wahe mu gihe wovuka bushasha ukisanga wavutse uri mushasha ati hagati ya Messi na Cristiano yavuze ati Messi abakinyi rero bakina muri FC Barcelona ibintu nk'ivyo ntibadidinganya na gatoya ajya rero ngo mugenzi wiwe cyane gose muri FC Barcelona no witwa Eric Garcia
niwo mukinyi wiwe cyane niwo mugenzi wiwe cyane gose. Uzomubona kenshi Daniel Magira celebration yaga muzobona celebration yiwakunda kugira kenshi yo kwerekana sinye n'amaboko kuntu bamaje kuri rya celebration. Bugi rya celebration iva ku mukinyi yitwa Damian Lillard n'umukinyi akina novuga NBA kina basketball akunda cyane gose uno Dani Ormo avuga ati byukuri witwa Lillard niwe akunda kugira rya celebration. Damian Lillard umukinyi asanzwe akina novuga nk'umupivo muri equipe yakina muri Portland Trail Blazers muri NBA ariko numwe bakina uvuga bace mu migwi komakomeye yindi yaraciye novuga mu migwi myinshi cyane gose no musabarizwa muri Portland Trail Blazers ariko yarakinye muri Milwaukee Bucks mu mwaka uheze. Uno niwe mukinyi prefere bijanye n'izindi nkino kuntu ariko rero arakunda celebration yi Lillard munyamerika kina NBA ariko bamubajije umukinyi wo mu kindi gihugu yiyumvamo cyane gose hayo kwishima cyane gose mu gihe bo kwisanga bako bakina umugwi mu yavuze ati witwa Dominic Szoboszlai ati numwe bakinyi beza cyane gose no kwishimira ndi kumwe nabo umukinyi wa Liverpool Dominic Szoboszlai. Rero ni ivyo bigiye bitandukanye bagiye barabaza witwa Dani Ormo agenda yishura novuga ku buryo bwiharije murumva yuko mwarabonye imbere y'urukino equipe ya Arsenal yakinye na Tottenham Hotspur hari ku munsi wa gatatu hirya yejo abakinyi ba Arsenal binjiye mu kibuga bambaye jezi yanditse ko nimero 9 bose bari bambaye jezi yanditse ko nimero 9 inyuma yanditse ko ivyandiko bivuga ati stay strong Gabi canke courage canke komera Gabi. Aha rero bariko bafasha canke bariko batanga ubutumwa kuri Gabriel Jesus mugenzi wabo umusatirizi w'umunya Brazil agiye kuba mara igihe kinini cyane gose atari mu kibuga bivanye n'imvune yagize bayita ni ligament croisé antérieur, blessure de ligament croisé antérieur. Izi ni za mvune aba bagavi bagize cyo bundi aba ni benshi bagiye bararonka izino mvune aba bakarvajare bagize imvune nk'izinye rero ino ligament croisé antérieur iragusaba canke iragutuma uja inyuma y'ikibuga nk'ikiringo kigana n'amezi 6 kuduga umva ko bagize gutya nabo baramuremesha ikintu ciza cyane gose. Witwa Chicha Kvaratskhelia n'umukinyi wa Naples ariko tayari yamaze kuba novuga yemeranya na Paris Saint-Germain aho ibipimo byo kwa muganga bitegekanje uno munsi nyene kuwa gatanu ni hakaza gukorerwa ibipimo byo kwa muganga muri Paris Saint-Germain
hama bikagenda neza ahita aza kuba asinya direct kontra y'imyaka igera kuri 5 hariya muri Paris Saint-Germain. Ndagutera inkuru rero kuri uno mukinyi muri Napoli yahora hembwa umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana 8 ku mwaka. Umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana 8 ku mwaka. Nshobora kwibaza hariya muri Paris Saint-Germain agiye guhembwa miliyoni 11 ku mwaka. Ni kuvuga inshuro zirenga 8 y'amafaranga yahora hembwa muri Napoli. Umva ingene abantu Imana iyo yakwibutse ari umwanya muto yigusa. Aya mafaranga hariya muri Napoli yo yakoreye nk'imyaka 8 cyangwa 9, ariko agiye kuyakorera mu mwaka umwe gusa. Uwitwa Kvaratskhelia numukinyi w'umunya ava hariya Kvaratskhelia uno akomoka he mwarambonye mu nkino za eho izi nkino za eho ziheruka. Ndakumenyeshe ko unye akomoka mu gihugu anashima kiri nyuma cyane gose mu byerekeye inkino, uko equipe ya nationale y'iki gihugu cha Georgie muri Georgie hariya ariko ni kapiteni wa Georgie, ariko Georgie iri kwiratera imbere bukebu. Nico kimwe n'aba ba Sobazrai ava muri Sobazrai ava mu gihugu cyitwa muri Hongrie. Muri Hongrie Sobazrai namenga ava muri Hongrie ya Sobazrai. Reka turabe Sobazrai nawe igihugu cyo yobavamo ko nabo bavose ba Sobazrai ni bamwe mu bakinyi by'ukuri muri Hongrie, ni muri Hongrie muri Hongrie. Rero nuko vyifashe uwitwa Kvaratskhelia agiye kuba abumukinyi wa Paris Saint-Germain miliyoni 11 ku mwaka yahora hembwa miliyoni umuriyoni 800. Isaha y'Imana igeze iba yageze ngaze bakubesha. Nuko turacabandanya makuru yacu mu kanya gato yitugomba tuja mu nkino zaraye zikinwe ndetse n'izitegekanyije kuko championa navuga zita mu bihugu bitanu ikomeye, amashampiona 5 akomakome ku mugabane w'Iburayi bayagarutse. Ariko reka turangize novuga no tugukuru twahana kuri ino nkuru ya Harry Kane no musatirizi wa Bayern Munchen. Yavuze ati uno munsi ibintu biko bingendekera neza cyane gose, aho ndiko ndagira ku rwego rwanje rwa nyuma gwiza kuva nagakinira umupira w'amaguru mu myaka 30 mfise. Ati ndibaza neza cyane gose yuko Harry Kane akomeye cyane agiye kubandanya agaragara muri kazoza. Ati je pense que le meilleur Harry Kane reste à venir. J'en suis très confiant. Ivyo ndavyizeye cyane. Ati ndizera cyane gose yuko iki gice cya kabiri cya kariyeri yanje aho rero kigiye kuba aho rero cyatanguye vuba cyane gose kuva ngeze muri no equipe ya Bayern Munchen. Ati kizoba kirimwo amahigwe menshi cyane gose, kirimwo ivyiza byinshi cyane gose, birimwo ibikombe byinshi nkigeze ntwara ndi kumwe na Tottenham Hotspur. Ati rero ni bimwe mu bintu ntazigera nicuza mu gihe nzoba nsozeje canke mu gihe nzoba ndangije ibyo gukina umupira w'amaguru kwanje. Uyu ni Harry Kane, umukinyi wa Bayern Munchen kugeza uno munsi, ariko bafasha byinshi cyane.
uwitwa Alexander Isaac, umwe mu bakinyi b'ibitangaza canke abariko barakora nziza cyane gose muri kino kiringo. Ni kuvuga yuko Isaac kuri match ya Wolverhampton bakinye kuri match ya Wolverhampton bakinye ejo bundi hari kuwa kangahe, hari kuwa kabiri, mengo hari kuwa kabiri. Uyu mukinyi yakwijije inkino ndwi atsinda yikurikiranye ataburamwe igitsindo mu nkino ndwi zikurikirana, agenda atsinda n'imiburi bura ataburamwe igitsindo muri match. Kuri iyo match ya Wolverhampton yatsinzemo ibitsindo bibiri. Rero ariko agenda agana ku mateka meza, ariko bizomusaba yuko kuri izi match zine Newcastle yimirije ziri imbere yuko naho nyene agenda atsinda kuri buri rukino kugira ngo akureho record cyangwa akureho amateka y'uwitwa Jamie Vardy wa ekipe ya Leicester City, we yashikanye match 11 zikurikirana agenda atsinda kuri buri rukino. Izo match rero Newcastle novuga ifise uno Alexander Isaac ategeza gutsindamo n'imiburi buri gitsindo kimwe kimwe kugira ngo akuremo iyo record. Ni match Newcastle ifise na Bournemouth muri weekend, hama match Newcastle izokigendera ekipe ya Southampton, match Newcastle izokwakira Fulham, ndetse na match ekipe ya Manchester City izokwakira Newcastle. Numva rero yuko ari ibintu bizoba bidasanzwe kuri arakazi kadasanzwe kuri Isaac afise no musatirizi wa Newcastle w'umunyaswede. Ejo bundi Leandro Trossard yatsinze igitsindo afasha ekipe ya Newcastle nako afasha ekipe ya Arsenal kwitwara neza muri match bariko bakina na Tottenham Hotspur. Kiya gitsindo dakwibutse cyangwa ndakumenyesha yuko cari igitsindo ciwe atsinze inyuma novuga ikiringo kigera ku misi igera kuri 45 hafi, kuko kuva ku igenekerezo rya 30 kwezi kwa 11 uno musore w'umubirigi wa Arsenal ntiyari bwasubire kubona ifire, ntiyari bwasubire kubona izamu cyangwa kubona igitsindo yambaye umwambaro wa Arsenal. Numva ko yagarutse itsinda novuga abinyotewe cyane gose. Witwa Axel Disasi nawe mu wa Chelsea arifuza gusohoka Chelsea muri kuno kwezi kwa mbere vuba cyane gose utarenze, kuko ntariko arahabwa umwanya nkuko yavyifuza. Ariko ku makuru ya murungikana vuba ari muri Juventus de Tire atayo makuru siyo na gatoya. Amakuru ya murungika muri Juve ntabwo ari yo namba. Ariko gihari coco nuko kubijanye no kugurisha ibibanza VIP vya Camp Nou canke by'ikibuga gishasha cha Camp Nou izokugurwa vuba cyane gose muri uno mwaka. Hari novuga amashirahamwe akomakomeye abiri hari yanye mu Barabu yamaze kuba novuga asaba ubwo busabe kuko ni bibanza bigira ku majana 475 biri VIP muri Camp Nou, nivyo bifuza kudandaza. Ati rero bimeze gute nuko ekipe ya FC Barcelona mu kiringo c'imyaka 30 kuko n'amasezerano bazosinya y'imyaka 30 mu kiringo c'imyaka 30 Barcelona izo ziraronka ku mwaka imiliyoni cyane bazoza bararonka Barcelona imiliyoni zinga imiliyoni cyane mu kiringo c'imyaka 30 ku mwaka imiliyoni cyane. Ati bisiguwe gute rero? Bisiguwe gukurikira nuko ugiye kuraba
muri 2026 muri 2026 Barcelona izohabwa miliyoni 120, hama muri 2027 ino ekipe habwa miliyoni 130, muri 2028 habwa 140, hama gutyo nyene buri mwaka 2029 150, gutyo nyene niko amafaranga azogenda ariyongera. Ariko ikintu naco cyo kwibutsa nuko FC Barcelona atariyo ekipe ya mbere izobikoze ivyo bintu. Ntabwo ari ekipe ya mbere FC Barcelona izobikoze ivyo bintu, kuko na Real Madrid nayo nyene nayo yarabikoze. Yarabikoze kuri kino kibuga nyene cha Santiago Bernabeu gihari bariko barakoresha uno mwaka. Ibi rero bisigura yuko FC Barcelona izobikoze ikintu kidasanzwe kuvyerekeye ubutunzi bwabo, kuko bizoca bikuraho vya bibazo vyahora bibakora ko vya fair play finance. Bizoca bituma FC Barcelona igura umukinyi uko izoba yishakiye kose. FC Barcelona bizoheza biyorohera. Nimba ari nka Nyange witwa Ndayishimiye Yusufu Nyange, hari ikibazo cyuko yoza muri FC Barcelona kubera ubukene, aho bizoba bikemutse bazoshobora no kugura Nyange, bagure nabandi bakinyi bakomakomeye atakibazo no vuga chiki na kiriya kijanye n'ubutunzi bafise twamatumva imisi yose byo bakora. Ama muri Al Hilal hari anye muri Al Hilal mubarabu kwa Neymar Junior. Murabizi ko Neymar Junior bitegekanya yuko bamusohora muri ekipe kuko ntaco yagiye abafasha ubashitse hariya, kuko imvune zamubanye nyinshi cyane gose. Rero barasaba bariko bariyumvira ukungene bo musubiriza n'uwitwa Mohamed Salah. Iriya ekipe irajyana wa muntu we Al Hilal ejo bundi yakorokeye kuri ekipe ibatsinda ibitsindi 9, kimwe 2 3 4 5 6 7 8 9, ibitsindi 9 kubusa. Kubakurikirana igana ryo mu Barabu ngira ngo mwaraye mu bibona, ibitsindi 9 kubusa Al Hilal itsinda ka ekipe karaba. Nuko reka novuga duce ku nkino zitegekanje mu mpera z'inone, ariko turabanza novuga duce kuzihari uno munsi. Turabanza duce kuzihari uno munsi nako kuzakinwe. Turabanza duce novuga kuzakinwe umunsi wejo hari kwagenda hakinwa match novuga zitandukanye, aho twababwira nk'urukino nako twababwira nka match novuga muri Premier League ubona ko zariko zirakinwa kuri kwami mu kurangiza iriya journée ya 21. Premier League kurangiza journée ya 21 bariko bagerageza bakina match zibiri zari zisigaye. Birumvikana rumwe mu rukino rwari rukomeye cyane gose canke rwaranzwe ibitangaza byinshi. Ya Premier League ni higano rikomeye cyane gose. Ni match yari kwihuza ino ekipe yande, ekipe ya Manchester United yari maze match zigera kuri 3 itakariza Old Trafford. Umva yari maze match zigera kuri 3 zikurikirana itakariza Old Trafford, ariko cette fois-ci uno Amad Diallo yajabera urukizi no ekipe ya Manchester United. Amad Diallo ni wari kwaravugwa mu mazero yose
mu buriro no mu bunwero bw'igisagara ca Manchester ku bintu yarayakoze mu minota 12 gusa byamusabye iminota 12 amaze guhindura ikibanza yariko akinamwo cyo ku ruhande rw'inyuma nk'umupisto akegera imbere gatoyi yagiye kwatsa umuriro. Amadi Diallo bakina na Southampton yatanguye kubatsinda igitsindo bagomba baje kuruka ku munota wa 42 igitsindo cinjijwe uno Igarte niwe yacinjije umupira bariko bagerageza kukizigiza mu ryabo kuri corner ha mupira umugwa ku mugongo urinjira ariko mu gice ca kabiri ntako batakoze mumenyereza Ruben na Muri arakenyura ikarata yiwe yose ariko witwa Amadi Diallo mu minota 12 ya nyuma nako wanashima nuko mvuga 12 kuko hongewe ku minota 4 guhera ku munota 82 witwa Amadi Diallo shira mu gitsindo ca mbere Amadi Diallo shira mu gitsindo ca mbere kuri Espagne individuel acenga umukinyi tera umupira n'ubundi uramugarukako hama igitsindo nyene kubona ko cinjiye ku nguvu ku munyegori Ramsdale wa Southampton nakatari yagize ndetse n'abakinyi b'inyuma aho rero ngaho hari hamaze kunanirwa ibitsindo vyinshi abakinyi nk'aba Alexander Garnacho n'abandi aho hari ku munota 82 niho Manchester yagiye kugombora igitsindo. Amadi Diallo Traore ku munota wa 90 niho yashira mu gitsindo ca kabiri noneho ku munota 94 umukinyi w'inyuma wa Southampton arapanika gato y'umupira barawutanze Amadi Diallo arawitorera ashira mu gitsindo ca Dar es Salaam. Uno mukinyi bamukuye muri Atalanta gitsindo ca gatatu nuko ni yari match y'ibisazi ku munsi w'ejo nivyo Southampton ni equipe ya nyuma niho hagiye riro higanwa Southampton ni equipe ya nyuma ni ariko kuva bahinduye umumenyereza nimwe ba equipe goye cyane gose gutsinda. Manchester United rero bakaba bitwaye neza ejo no kurindira bafise match muri weekend na equipe ya Brighton ivuye gutsinda Ipswich Town ibitsindo biri kubusa ejo nyene tsindo cha witwa ku ruhande rw'ino equipe ya nako ndavuga ku ruhande rw'ino equipe ya Manchester United nako ku ruhande rwa Brighton no ni Brighton ubona ko bakoze akazi kadasanzwe mu gutsinda Ipswich Town ibitsindo bibiri ku busa yumvira gutsinda Ipswich Town ibitsindo bibiri ku busa kandi Ipswich iri muhira Ipswich iri muhira urumva ko ari ibintu bitaba bisanzwe namba aho witwa Mitoma arabafasha itsindo ca mbere hama no mukinyi na wundi yitwa no mukinyi umunyagana yitwa Linter abatsindira itsindo ca kabiri munota 82 nuko byari byifashe mu kurongeza ino joro ya 26 ariko reka ngenda babwiye ukungene byifashe kuri joro ya 25 yari joro ya 21 nako yari joro ya 21 ariko ku munsi w'ejo wa gatandatu bazaba binjiye mu kuri joro ya 25 nako na kabiri aho isaha 8 n'igice Newcastle izokwambikana na Bournemouth hama match za saa 11 ni Brentford bazokwakira Liverpool hakiri kare saa 8 nakubwiye Newcastle ni ya 4 bazokwambikana na Bournemouth y'umunani hama saa 11 Brentford ya 11
bazokwakira Liverpool ya mbere. Leicester City ya 19 murongo utukura bazokwakira Fulham y'10. Hama West Ham bari mu kibanza ca 13. Muranunga bo bazokwakira Crystal Palace bari mu kibanza ca 15. Arsenal mwijoro saa moya n'igice. Arsenal ni ya kabiri bazokwakira iyindwi Aston Villa. Hama ku rundi ruhande ku munsi w'Imana Everton ya 16 bazokwakira Tottenham Hotspur ya 14. Manchester United yafashe ikibanza ca 12 bazokwakira Brighton ya 9. Hama Nottingham Forest ni ya gatatu bazokwakira Southampton ya 20. Hama igihe cy'isaha 12:30 Ipswich Town bazoca bakira equipe ya Manchester City. Ku munsi wa mbere Chelsea ni ya gatanu bazokwakira Wolverhampton. Nuko byifashe mu higano ryo Bwongereza muri rusange. Twababwiye novuga ivyerekeranye na Copa del Rey hari anye muri Espagne nkuko bisanzwe muri Espagne equipe twababwiye ukungene zagiye ziratsindana. Nibwo twobigaruka ko naco bitwaye reka ndakumenyeshe yuko muri Espagne ku munsi weje bariko barangiza kimwe ca 8 kishiri ca nyuma muri Copa del Rey. Atletico Bilbao bavuye basezererwa na Osasuna ibitsindo 3-0. Osasuna yaje gukora ibidasanzwe ku kibuga ca Atletico Bilbao batsinda ibitsindo 3-2 bya Bilbao. Ama Bilbao birasezerewe. Yakwibutse Bilbao ni bafise kino gikombe mu mwaka uheze basinze Mallorca muri mu rukino rwa nyuma rwa finale ndaye kubasezerere mu 18 novuga muri no mwaka. Ama Sociedad bo batsinze Rayo Vallecano 3-1. Real Madrid beciye kuri za prolongation batsinze Celta Vigo 5-2 babanje kunganya bibiri ku bindi muri mu minota 90. Hama muri weekend mu mpera zinondwi kuva ku munsi wejo wa gatandatu bazoba binjiye muri championnat bazoca bagaruka muri championnat aho rero bazoba baje novuga gukina journée ya kangahe journée igira 20 muri rusangi. Wanashima ni kuva no munsi aho Espanyol Barcelona bari mu kibanza ca 18 bazakwakira no munsi saa 4 z'ijoro equipe ya Real Valladolid bari mu kibanza ca 18 ca 19 barakurikirana bacu no wa 18 azagura no wa 19 Espanyol Barcelona na Real Valladolid. Hama ejo equipe ya Girona bari mu kibanza c'8 bazokwakira FC Sevilla mu kibanza ca 13. Equipe ya Leganés na ba 16 bazokwakira Atletico Madrid abambere kugeza ino saha uko Real Madrid rasurukino gw'ikirarane. Hama Betis Sevilla na ba 10 kugeza no mwanya bazokwakira Alaves ba 17. Equipe ya Getafe ya 15 yakire FC Barcelona mwijoro. Match izotangura saa 4 z'ijoro ya Getafe na FC Barcelona. Ku munsi w'Imana Celta Vigo ya 12 bazokwakira Atletico Bilbao. Hama Real Madrid match ya Real Madrid izotangura saa ku munsi w'Imana izotangura saa 11:15 azowakirika saa 11:15. Real Madrid bazoba bari mu kibuga bakira ino equipe ya Las Palmas ya 14 iri mu equipe yatsinze FC Barcelona. Equipe ya Osasuna ya 11 bazokwakira Rayo Vallecano y'9. Hama Valence ya 20 bakire Real Sociedad abindwi. Kuwa mbere Villarreal ba gatanu bazokwakira Real Mallorca aba gatandatu. Nuko byifasha ariko tunyahurutse dukwakwanye no muri Bundesliga naho nyene tubamenyesha ukungene ibintu bizoba byifashe. Ariko kandi muri Bundesliga mwijoro ryakeye muri Bundesliga nta nkino zakinywe kuko no journée yabo muri Bundesliga journée yabo ya 17 bayirangije kuwa gatatu. Ni kuvuga ko uno munsi
uno munsi bazoba binjiye kuri june ya 18 aho Eintracht Frankfurt ya gatatu baza kwakira Borussia Dortmund abicumi. Borussia Dortmund abicumi ntiborohera urumva ko bageze mu kibanza c'icumi. Ekipe ya Bayern Munich ku munsi wejo ni ya mbere bazokwakira Wolfsburg yindwi. Bochum ni ya nyuma bazokwakira Leipzig ya kane. Ekipe ya Holstein Kiel baheruka gutsinda Dortmund ibitsindo 4 muri nondwe hagati na ba 17 bazokwakira ekipe ya Hoffenheim aba 16. Ni mu gihe Stuttgart wa gatanu bazokwakira Fribourg b'8, Heidenheim na ba 15 bazokwakira St Pauli aba 14 barakurikirana. Hama Bayer Leverkusen na ba kabiri bazokwakira Borussia Mönchengladbach aba 11. Ku munsi w'Imana ni Nyoberde ba 13 bazokwakira Mayence aba gatanu. Hama Werder Bremen na b'icenda bazokwakira Augsburg aba 12. Nuko mu Budagi bizoba vyifashe muri rusangi muri no weekend. Dusimbire gatoyi mu Butaliyano naho nyene. Mu Butaliyano ni nkino zariko zirakinwa hagati mu ndwi ye ku ruhande rw'imigwi yari yagiye mu Barabu hari gukina inkino za Super Coupe canke nivyo Super Coupe yo mu Butaliyano. Aho Super Coupe yo mu Butaliyano murabizi yuko yatahukanwe nande ni na ekipe ya AC Milan ibanje gutsinda ekipe yandi banje gutsinda ino ekipe ya Inter de Milan ibitsindo 3-2. Mu Butaliyano rero bizoba bimeze gute? Mu Butaliyano ko bizoba vyifashe jo bunde Inter de Milan yakinye rukino na Bologna banganya 2-2, ariko kuvuno mose bazoba binjiye kuri june ya 21 aho AS Roma bazokwakira ekipe ya Genoa. AS Roma ni y'icumi barakurikirana na Genoa bagiye kwakira wa 11. Hama ku munsi wejo ekipe ya Bologna nabo 8 baheruka kunganya na Inter de Milan bazokwakira Monza aba 20. Monza bari baherutse gutsinda ekipe yande Fiorentina hari ku munsi wa mbere, abatari bake muravyibuka, ariko kugeza no munsi Monza ni yanyuma. Juventus de Turin na ba gatanu bazokwakira AC Milan abindwi. Match ikomeye cyane gose. Iyi ni runurukino rwaho jino migwi ibiri muri demi finale ya Super Coupe. Hama AC Milan bakuramo Juve ku bitsindo 2-1 hari mu ndwi heza, batari bake muravyibuka. Noneho basuye guhurira kandi muri championnat hazoba ari ku munsi wejo masaha ni sangapi? Saa 1 z'ijoro. Juve aba gatanu bakira AC Milan abindwi. Atalanta Bergamo bari mu kibanza cya gatatu kugeza no munsi bazokwakira Napoli ya mbere. Match zikomeye mu Butaliyano wa muntu we. Atalanta bamaze match zinga Atalanta badatsinde kandi kurabire. Kipe ya Atalanta nayo nyene ni yorohewe muri kino gihe, baza kubona yuko ibintu bitaba vyifashe neza namba. Atalanta bari kuri Serie A mama cangahe turabi ibiharuro vya Atalanta Bergamo. Bona ko vyabakuye mu kibanza ca mbere bari basanzwe bariko ino munsi iri mu kibanza ca gatatu. Ni kuvuga ko bamaze match zitatu badatsinda Atalanta zikurikirana, ariko naho nyene nibatsindwa ariko baranganya kenshi. Were kuri match banganyije na Lazio kimwe ku kindi, hama baranganya na Udinese ubusa ku bundi, noneho baranganyije na Juve. Nuko rero Atalanta bagiye kwakira ekipe ya Napoli iri mu nyishu yo iri mu bihe vyiza, iri mu kibanza ca mbere kugeza no munsi, kuko match zitanu zose baheruka gukina Napoli barazitsinze zose. Byabatumye bafata ikibanza ca mbere vy'imfata kibanza, aho basumbya amanota agera kuri 3 ekipe ya Inter de Milan. Ariko Inter de Milan fisikirarane asurukino gukirarane. Hama ku munsi w'Imana Fiorentina ni ya gatandatu bazokwakira Torino ya 12. Cagliari ya 18 bazokwakira Lecce
ya 13, hama Parme ya 17 bazokwakira Venise na ba 19. Hellas Verona ya 16 bazokwakira Lazio de Rome ya 10 nako ya 4. Kipe ya Inter do Milan na ba kabiri ku munsi w'Imana bazokwakira Empoli aba 14. Hama ku munsi wa mbere ekipe ya Chom canke Como Calcio Como na ba 15 bazokwakira Udinese abicenda. Nuko vyifashe mu Butaliyano. Reka dukwakwanye no muri Ligue 1 mu Bufaransa bariko bakina Coupe de France mu ndwi hagati mu ndwi hagati bariko bakina Coupe de France yasize kipe ya Olympique Lyonnais basezeregwa. Rero bazoba bagarutse muri championnat guhera no munsi. Montpellier n'abanyuma ba 18 koko hari n'imigwi 18 ni ikina championnat mu cyaro cya mbere cyo kimwe no mu Budagi. Baza kwakira no munsi na equipe ya Monaco. Hazoba ari gihe cy'isaha 2 z'ijoro. Monaco bari mu kibanza ca gatatu. Hamarire na ba gatanu isaha 4 baraza kwakira Nice abakane. Nice sumbyariri nota rimwe gusa. Match ikomeye. Hama equipe ya Lens na abindwi ejo bazokwakira Paris Saint-Germain ya mbere. Match ikomeye nayo nyene. Ariko equipe ya Stade Rennais nayo yarasezerewe muri Coupe de France hagati mu ndwi. Na ba 14 Stade Rennais bazokwakira Brest aba 11. Hama Olympique Lyonnais aba gatandatu bazokwakira ejo saa 4 equipe ya Toulouse abo 8. Ku munsi w'Imana Saint-Etienne ba 16 bazokwakira Nantes aba 15. Angers aba 13 bazokwakira Auxerre aba 10. Reims ba 12 bazokwakira Le Havre aba 17. Olympique de Marseille na ba kabiri bazokwakira equipe ya Strasbourg bafata ikibanza c'icenda kugeza uno mwanya tuvugana. Muri usangi rero muri ano mahiganwa agera kuri 5 akomeye ku mugabane w'i Burayi dufise nayo onye. Nibaza yuko muri usangi mwagiye murumva inkino mushobora gutigira ko ni nyinshi cyane gose. Guhera uno munsi no kugerageza amahirwe ukabandanya mutigira kuri 1xbet kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nuko vyifashe